Umugwi Burundi Dream Group ifadikanije na Hotel Kiriri Garden barateguye igiteramo kizohuza abana b'abanyamahanga n'abarundi kwigenekezo rya 2024 kigarama. Uyu mwaka ni muntumbero yo guhimbaza noweri no guhanahana ivyiyumviro. Abana bikaba bitegekanijwe kuzotangura igihe cy'isaha 4 z'umurango gushika isaha 11, nayo abakuze bikazotangura igihe cy'isaha 12 ico bitwa soirée mu gifaransa. Twabamenyesha ko abana bazoba batewe iteka na Baraka Oleg batazira ugwego. Nayo Fabrice Manirakiza aserukira Burundi Dream Group aratubwira uko bitunganije. Zoba hatumiwe abarundi basanzwe bari ngaha ndetse n'abarundi bari hanze, abo bita ba diaspora. Keshi bakunze kuza mu mavakansi, urumva ko azoba ari umwanya wo kugira haba ico twokwita business canke diplomatic networking. So hazoba harimo iyo component ya networking cyane. Mugabo hambavu y'ivyo byose murumva ko ari kirori kizoba kigabuye mu migwi ibiri. Hazoba hariho umugwi novuga ati kirori kizotangura isaha 4 z'igitondo gushika isaha 10 z'umugoroba, izoba igizwe n'abana gusa. Nkuko mubizi Mr. Oleg arakunda araryohera abana cyane, urumva nico gituma twabonye ko ari ikintu twafashanya n'uwo muririmbyi w'icamamare. Umugwi wa kabiri nawe uzoba soirée, uzoba guhera 18h gushika aho uhagiye, aho uhimbiye, aho uryohewe. Kandi murabona guhera ku kibanza twabiteguriyemwo ni ikintu novuga ati kizoba ari gifise utwo tuntu twose dutuma umuntu aryoherwa kuri uwo munsi. Urumva rero ko utubijya sinakabijya ni utubijya nkuko duhejeje kubibabwira. So kaze aba boss tumenyane, aba diaspora tumenyane, aba star tumenyane, abana baba boss tumenyane, abana baba diaspora tumenyane. Urumva ko byose ni muri tumenyane ya. Nico gituma guhera iyi saha tuvuga ati abumvise ubu butumwa bose bo kwiyandikisha vuba bwango, kuko nta kindi kirori nk'iki novuga ati kizoboneka ngaha kizoba kiryoshe nk'icyo turiko turabategurira. Ikindi naco nkuko twabwiye hazoba hari abantu batandukanye, hari aba DJ bazwi ngaha nk'aba DJ Runtown bazoba bari ngaha. Urumva ko ari ibintu bizoba biri super. Uwasarukiye Kiriri Garden nawe aramenyesha ko babitunganije mu ntumbero yo kunezereza abana bashobore kumenyana ndetse n'abakuze. Twamenyesha kandi ko ibibanza bizoba biharuye kwiyandikisha bikazorangirana n'umunsi wa 5 nyene. Nanje mu kunganira nka Kiriri Garden turiteguye kubakira. Ibibanza biraharuye, munyaragase kubukinga on time. Muze enjoying natwe mza Christmas Day. Karibu cyane. Oleg batazira urwego yamenyesheje ico yateguriye abana bazoba baje kwifatanya nabo uyu munsi. Abantu kuri uwo munsi itariki 24 z'ukwezi kwa 12 mu guteramira akana Yezu. Ndibaza abana marahawe ikaze bavyeyi, zana abana banyu, abazungu, abirabure, abameti, abaki, abahindi n'abana nabo bamenyana. Ntibagiye soirée nayo izoba do 18h kuduga gushikaho vuga ati ndarushe. Aba boss nabo tubandanye tumenyana kwa kundi nyene ya gahunda nyene. Babwire yuko ndafitiye surprise guhera ku abana b'igihugu, abana baje bava mu bihinga itandukanye. Ndasubiyemo kandi bavyeyi, sana abana banyu, niyo chance umwaka urangire abana vraiment bameze neza, banamenyana, binashobotse bavugane.